abadame babiri barabagenzi cyane kandi barakundana cyane gose. Hanyuma uyo mukobwa, uwo mudame umwe yari afite ikibazo cyo kwama inda ziwe zikoroka. Buri gihe atwaye inda ziwe zaravayo kandi zikuze abana bagapfa, zikoroka izirenga inda 8. Imana idufashe cyane gose. Hanyuma si gukoroka kw'inda gusa, ahubwo yarahura n'izindi ngorane zitandukanye mu buzima. Ukuntu vyagenda, hanyuma umudame w'umugenzi wiwe aramwegera, aramubwira nti ndabona urafise ikibazo. Buri gihe inda ikorose niwe muntu wa mbere yahashika, agacambwira niyo ihangane Imana izongera igushumbushe. Iya kabiri ihangane Imana izongera igushumbushe. Agize ikindi kibazo akacaza kana kamwe ni ihangane Imana izongera igushumbushe, ihangane Imana izongera igutabara. Igihe kiragera haramubwira ni ndagomba ndakujane ahantu bagusengera. Uyo mukobwa aramubwira ni ndagomba ndakujana ahantu bagusengera. Bamujana ku mukozi w'Imana yakora ama deliverance abohoza ba. Imana ihezagira abakozi b'Imana bose in the name of Jesus. Amaze kumujana umukozi w'Imana aramusengera. Amaze kumusengera acayishurirwa umurozi aza misi yose mu ndoto, akaza mu ishusho y'igikoko kikamuseka. Kimaze kumuseka, mwese igikoko gisekana murakizi, kikamuseka. Kimaze kumuseka agaca bukeye mu gitondo yanda yarafise ikavayo cyangwa itavuye, akacahura n'ikindi kibazo, akacagahura n'indi ngorane. Buri joro aryamye akabona ico gikoko kije kumuseka, kiza kimwiruka ko kimwiruka kiruka kaca kimusetse. Bukeye mu gitondo akacahura n'ingorane, akacahomba, akacatakaza cyangwa nimbara afise inda ikacivayo. Amaze guhishurirwa ivyo ataramusengera kandi ataramubwira ngo guhera uyu munsi uyu murozi yahora aza. Donc n'umurozi yambara ishusho akaza mu ndoto. Abarozi basubasha go kwihindura ibikoko, akihindura ipusi, akihindura akayabu, akihindura imbeba, akihindura ibiguruka. Ni kuvuga ibintu vyose abadayimoni baraba transmitted cyane mu tuntu twose tw'utunyabuzima tubaho. Abadayimoni baraba transmitted, barazunguruka muri ivyo bintu cyane gose. Hanyuma mwijoro wa murozi haheze imisi 2 atayongera yihindura cya gikoko, aje kumuseka. Kandi aje kumuseka, aramuseka aza yiruka. Kubera ko yaza yiruka, uyu mukobwa yabona avuye hari aza kumuseka, akagomba kwiruka ariko bikanga. No ngaha murimwo hari abantu bashobora kubona ikintu kije kubatwara, bakagomba kwiruka ariko bikanga, bagashaka gukoma induru ariko bikanga, bagashaka kuvaho bari ariko bikanga. Ukabona ugomba kugwa mu kinogo ukanigana ntukigwemwe ariko bikanga. Washaka guhagurutsa ukuguru ngo ugende ariko bikanga. Washaka gukoma induru ariko bikanga. Murazi ico bisigura? Ufise inkomezi nkeya cyane zo mu buryo bw'impemu. Ni kuvuga ibiba ariko biba byaguteye, biba bigusumbye inkomezi. Ubukeneye amasengesho arenze kumbure ayiwawe kugira ngo agukarishirize nawe wongerezwe inkomezi. Kandi Imana idufashe cyane gose. Hanyuma acabona kiraje kivuye hari yaciruka, ahagaze ngo ngaho aragomba kwiruka biranka, agomba gukoma induru biranka. Cya gikoko kiriko kiraza neza, kigomba kumushikira, haca hakorokurubuye. Cya gikoko kica kiraza kiraseka, umutwe wose ucuramenagurika, uraturika, amaraso yose acava amaraso mu ndoto. Hanyuma wa mudame bari babana ngaho mu nzu, kumbe wa mudame yahora hafi yiwe, wa wundi yahora aza kumuremesha ngo bamubwire ivyo bintu vyose, niwe yihindura ico gikoko akaza kumwicira ivyo bintu vyose. Niwe yari umurozi mukuru wo hafi yiwe. Imana igukurireho, igushire kure y'imigambi n'imigambi yose y'abarozi. Nimba hariyo ikintu nakitari cyo cyose kinyegeje mu nzi wawe, kinyegeje mu bana bawe, kinyegeje mu mugabo wawe, kinyegeje mu buzima bwawe, atari ikintu kiva ku Mana, kirekura urubyaro rwawe, kirekura inzu yawe, usigarane umuryango wawe,
kiva ku Mana cyose kihave mu izina. Amaze kuza asetse uko aryamye, wa mudame atava mu ndoto avuga ngo Yesu Yesu ntabara, Yesu ntabara. Akiva mu ndoto nk'uko avuga nk'uko umugabo we avuga ni nibiki, yumva mu kindi cyumba hari yundi aravuze ni yo. Ntibigenze gute? Wa undi yari yihinduye cya gikoko araza aramuseka. Mwumvise ko ibuye ryakorotse atarari kubita, umutwe urasanzara acava amaraso hose. Umwe abyutse yika, tuduze ibiganza twese, tuduze ibiganza. Hari ibyo ntarabona, dutere haleluya. Nimba turi kuma dutere haleluya. Wa undi abyutse yikanze kubera ko ikintu cyari kimusetse, kandi afise inda, kandi abazi yuko igihe cyose kimusetse kwindi tegerezwa kuvayo. Abyutse yikanga avuga ni Yesu ntabara. Undi nawe mu cyuma avuga ni yo. Avuga ni bigenze gute? Murakominikanye. Umwe kabuze hani, akavuza induru, undi akavuza hari. Bagiye kuraba mu kindi cyumba basanga wa mudamu umutwe wose wapasutse, ariko ntaho tera haleluya. Aryamye ku gitanda, atavuye ku gitanda, atabuye ryaje, atacuma cyahamanutse, aryamye basanga umutwe wapasutse, amaraso yaciye mu zuru ahantu hose, yapasaguritse no kugurura barinze kubomora kubera ko bumvise ko myinduru ntiyasubira kuvuga. Babananje babomora ntibasubiye kuvuga, baja kwinjira hari indani basanga umutwe wapasutse. Kumbe igihe yaraje kumuseka agomba kumwicira umwana, agomba no kwica ibintu byiwe, yakubitanye na ryabuye kujya nyene byahora biba mu isi y'indoto, ujya ibintu bikaca bipfa. Nawe yakubititse hariya nyene, ibintu bica birangira apfuye uko nyene. Imana ishira igihano, rapea zata. Imana imanura igihano ku bantu bose bariko baguhigira mu ndoto.